ubwa mbere nagomba nanjye iki kiganiro iyi mbono y'igihugu ibaza kuri concert natwese uno munsi parasemehereye muri secteur agizwe n'ingingo nyinshi no kuvuga nshatse ko kwizera kandi nawe nshaka secteur uduhaze dedefi zotuma tudashika kwiyo mbono nashaka nsabe niba bikunda muzikiri kiganiro ku yindi secteur niba ari santé bashaka mukira hama muje muri education mwagiye mushyira ahagaragara arashobora kugira icyo yotunganije kwitondera abafata ingingo kugira ngo bikunde ko abaje hamwe abavuye mu mayisiti zitandukanye abavuye muri leta abaje mu mafamiye atataje mu mafamiye sibita yuko ibizo kuri batonze ngaha mwasha n'ibizamo ifoko n'wese kugenda yajamba abazitizo kugira abiri ahandi bamenye ibintu bigeze byatugerana sibyo kore n'izitizo abazaza bizaba ari ibintu natwe twaziganje kugira ngo kazoza iki kibazo cyambere gihagaze neza mwavuze yuko imisoro 8% yavuye ku Burundi abari ariko tugiye ugasanga batanga amatangiro 9% ya PIB ibindi bitugire bakasha cyangwa amahamwe cyangwa kweleke urabona abari benshi kuko usanga abari bicaye n'abandi mugabo akagabanya imisoro n'abitanga bakongera bakamenya bashaka hanze ubwenge bw'ingurane kwiza bikunda ko kuronka ibintu aha umuntu atose umutima ko yababizi igicara kijanisha na cyaragiye ntibambariye cyo kurangwa ahantu hategerezwa kubaho ibifungo ibyo byose turabibona jewe iyashaka mwavuze n'iyinzi ari mu mirongo igore tudashaka gukora bitatu ijya kugaragara ko mu ndazi ko cyaba gihari jewe ikigo cyo sasora ibakimana n'ibindi niko niyo mpamvu y'ibyaza nase no kimari jewe ni umusanga twasaba ko ibi by'ibyo bacana hari mu ndimo marazo ba maradi cyane nari nashaka none ngo natuganye shingani ikibazo n'iki muraturira abaserukizi b'igihugu zifata n'ibigani naho data mutuwa mubatuye nizera ko mumviriza amaradiyo n'amateleviziyo ko biravuga ubwanyu niyihe bituma aho abantu bakavugiye abantu batavyuka ngo babone ko by'ukuri icyo kitari geragenzo kizotera ingorane mu myaka ibiri cyo kibazo cya mbere icya kabiri mwavuze kugena igihugu gikenye abahinga kandi n'ukuri n'ababesha iyo niba rikomeye uko naho wogira uburyo bungana gute aha ngo ndabijane ndabimariye n'ibyabwije mwavuze yari yose naho boshaka bagafata akaterebe gusa bakayijana muri secteur agricole atabahinga bariyo azwa n'ibije ifu y'ubusa ubwanje utinya teresa soko nabagije amafaranga muri iyo secteur eske abo bahaye baje kuyakoresha barabishoboye nico kibazo cy'ubutisi kumbizi le budget est là mwavuze ko turi mu bintu bya budget programme le budget est là le programme est là mais les techniciens qui vont exécuter le programme barafise ubushobozi bukwiye uno munota sizo murabona abantu batembereza ibiyoba n'imyumbati bajya abantu nta muntu benshi nta muntu arezi umuntu ayubera ugarari inzu akagaburira abana nka batatu byose akaba kuko tubaye
ariko uno munsi dufise un jeune afise telefone ya 1 million même plus, uno munota agitapase na nyina kujyayo adashobora gusurayo gukora ikintu gishobora kumutunga omomagu ujya muntu w'ibihumbi 30 ashobora gukora ivyo byose. Ico nashaka kuvuga ko niki bisigura ko ubu dufise abajene benshi bafise amadiplome akaze mu mpapuro mugabo mu mutwe sinzi ko novuga ko bitajanye, mugabo ndavuze ko bitanajanye hose manihenze ajya kuri banka wogenda wasanga lisansi yicaye hari mugabo muri sasa arashobora kuvuga igifaransa mu minota pendant 10 minutes. Rero cyari yumvira rero cette phase iyo uzenya bije mu kwabire jewe mba hafi yayiza ubita murongo nabonye umuntu uba hafi bavuye ngaha yiza ubere les années 1990 iza umurongo muri kuri mutaho uruzi mu barati ni cyo cyari cyitegererezo mu karere, hari ivyama by'ubwoko bwose, ivyoroba by'ubwoko bwose, ikawa, ibintu byose ni kuvuga byose twarabikora. Uno munsi ndahagera hose arasura arahaho n'ubugaragwa abanyagihugu basanzwe afise imirimo itotahe kurusha n'igihe muri cyaheza mu murongo tutabanya kwa museko kubushikanganzi bw'uburimyi. Ese abo bantu mukoresha mwayi anafasha aho shikana amaso sindaga amayiza we handi ko muze kudupartage experience murabishimira ko byo kuri mubaruge kare bafise usozi kubi cyane leta ikabahinduye ikibazo ndakarabishije ko ngira ico coco uraza kushishura bikaba ikari mu ntumbero n'ukuri mwavuze umugambi w'amakawa umuriza nta nikawa nimwe hari izo kawa nazo mukama zarasa ubu nta nikawa nimwe hari byose unatureze none mugomba twihwereze kuki ko mwegere mwabize mu bikora aho muherereye kingora. Mwavuze ngo abadirecteur benshi bashobora kuba bafise prime y'abaturuka mugabo je nibaza ko bashobora ko atari nka bose kuko avec ukuntu abantu bagwira bavuze yuko amatongo atera ya jewe aho mvuka nageze amahirwe ko n'umuhungu umwe cyenda cyafise itongo basi bibaye mugabo ko badata bacu we yasigara amaparsele kandi bantu bari kwariga amakaminuza none yoheze iyo agronomy yoza ko byapika he muri ya parcelle ya bene Sylvain ariyo baba mu bakongera bakarimamo. Nibaza rero muraba pour conclure muraba muri ko murashira ingufu ese ingufu zikwiye kuja mu kuduza budget mu gisata cy'uburimyi canke mu kuje guconcentra beaucoup plus ingufu mu guforoma abantu nzanya abafundi babibereye kuko hari umuntu yabaje ati reskora ama moniteur bacahari baruzuye abo bantu dufise benshi nukuri n'abafundi mu mateori agaze muri pratique nta kirimo aho rero niho dugiye kurereva abantu bagira ubushobozi muri teori no muri pratique. Voilà, murakoze.